Bakunzi ba Axia Vive TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Jewe turi kumwe ni Iryoha Kamikazi, umwe mu nshuti za Axia Vive TV muri Swede. Mwoba mwabonye ko twakwije abanywanyi 5,000. Twihe amashi. Bravo! Nje mfasha aka kanya kugira dushimire umuntu wese yamaze kugira sabone kuri Axia Vive TV wakoze igikorwa c'agaciro. Nivyo nukuri none ngize Imana ndonka umwe mu bagize iciyumviro cyo gushinga ino televiziyo. Reka twumve, reka tumwakire atubwire n'ukuri ingene yiyumva muri kano kanya. Urakoze kunyakira kuri uno mugoroba twakwije abanywanyi 5,000 abakurikirana Axia Vive TV tubamenyeranye. Jewe ni Patiri Inyasa nkuru nziza. No kuri ndahimbawe cyane, ndahimbawe kuri iyi ntambwe kuko byose bihera kuri rimwe. Byose bihera kuri rimwe. Kuna rero hari abantu 5,000 bamaze kwizigira Axia Vive TV ni kintu citeka cyane. Kuri no mugoroba rero ndahimbawe gose, ndaryohewe kandi ngashaka gutera intege abakutsa kivi ba Axia Vive TV. Bari i Bujumbura baduga bagenda barondera mu buryo butanoroshe kugira ngo babandanye bagaburira imfunguro itsindagiye abakurikirana Axia Vive TV. Ndabakeje bose cyane. Rero kuri uyu mugoroba nakanyamuneza, kuri uyu mugoroba nakanya kugushimira no gukeza abo bose bamaze kugira sabone, bamaze gufyonda kuri subscribe. Uyo wese amaze guca kuri Axia na hato baragira sabone, uyo wese amaze gupartager ikiganiro kuri Axia Vive TV, uwo wese amaze gushiraho j'aime, uyo wese amaze gufata kanya akamenyekanisha Axia Vive TV. Wakoze igikorwa c'iteka. Urakoze cyane Pati, nukuri ni kuri byo muvuze nivyo, kuva ku munywanyi umwe gushaka ku 5,000 ni iteka. None Gapati, wobwira iki abanywanyi ba Axia Vive TV? Abanywanyi ba Axia Vive TV ico no babwira nuko babanywanyi buzuye. Baze baraca ku rubuga rwa Axia Vive TV. Kuko Axia Vive TV ni nzira ikujana isoko ry'ubuzima. Ko tuvuga tuti iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu twese. Ariko hamwe twogeza ngaho gusa nta kintu na kimwe kidasanzwe twoba tuzanye. Akabijya ni ukwemera kuvyara ubuzima. Ni iteka rishingiye ku kwemera. Ico gituma tudatangura tuvuga ngo iteka ryanje, oya iteka ryawe. Kuko ugize iteka nanje ndarironka. Turironse abari uruhande yacu bararironka. Ariko kugira ngo ntangurire kuri wewe nuko mbafise ukwemera. Iyo niyemera ntangura mvuga ntiteka ryanje, ndikunda jewe. Ariko iyo wemera Imana bivyara ubuzima. Ubuzima nabwo bushoboka ubanje kubutanga. Ubutanze uraburonka. Ushatse kubwigungirako urabubura. Rero abanywanyi ba Axia Vive TV kaze kuri Axia, muze murahaca, ntimuheruke gusa mugira sabone subscribe, ariko muhace kenshi kuko Axia Vive TV ni nzira ibajana kwiteka ry'ubuzima nkuko Imana yari tugabiye igihe yaturema. Rero banywanyi ba Axia Vive TV ndabateye intege cyane, mugumane na Axia, ntihagire umunsi uhera mudaciye kuri Axia, kuko kuri Axia murasenga, kuri Axia muriga, kuri Axia muriyumvira, kuri Axia murakura mu gukunda karanga k'igihugu cacu,
Kuri Axia murahigira ururimi rw'ikirundi, mugiye kuzoza murahigira n'izindi ndimi. Kuri Axia novuga ngo iki, murakura nk'umuntu ukumva ko uhimbawe no kuba kuri ino si. Oye, murakoze cyane Pati. Iryo teka none ga Pati. Iryo teka muhejeje kudusangiza, kutwumvisha, kudusigurira. Wosaba iki abataratera intambwe ngo bafyonde kuri sabone? Umuntu yaciye kuri Axia Vibes TV akagenda adafyunze kuri sabone, nukuri agerageze nukuri yigore cyane. Ico tukwemereye, reka nkoresha akajambo k'igifaransa, naho kuri Axia tudakunda kuvanga, ntituzokudeseva. We will not disappoint you. Ntituzokudeseva, ntituzokumaramaza. Wewe tugirire icizere, ufyonde kuri sabone, ube umunywanyi, uzuraronka kagakengeri kakubwira yuko Olivier hari ikiganiro ahejeje gushirako, Jota hari ikiganiro ahejeje gushirako, Mama Nyishu hari ikiganiro ahejeje gushirako, Chance hari ikiganiro ahejeje gushirako, ba Jean d'Arc, ba Mugisha, n'abandi, kugira ngo uheze mu nyuma uzotubwira uti bwa bundi nasanze ibyo mwatubwiye ari byo kuri. Abatarafyonda rero kuri sabone bavyigorere, ariko mu gihe umuntu yoba yumva bitaramugororokera, abandanye arindira, ariko azarahaca kugira ngo umunsi umwe azotinde atere iyo ntambwe, kuko nukubahiriza agateka ku muntu. Kuri Axia Vibes TV si ibintu by'amajambo gusa, turagerageza kubahiriza agateka k'umwe wese. Murakoze cyane. Jewe nk'umukunzi wa Axia Vibes TV ngaha muri Swede, nagira ncishemwe akantu. Uyu munsi two turahimbaza by'ukuri umunsi uryoshe cyane w'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ariho nabonye ko twakwije abanywanyi 5,000. None Gapati, gira sho tubwira kuri uwo munsi mukuru. Umunsi mukuru wiyurizwa mu ijoro ry'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ku bari muri Eklezia Katolika, mu banywanyi ba Axia Vibes TV, turabipfurije uyo munsi mukuru. Ko kuri Axia Vibes TV tuva mu mashengero atandukanye, igikuru gusa nuko tuba twemera iciza. Ico ciza hari abakibona mu Mana se umukama wacu Yezu Kristu, hari abakibona mu Mana Allah, hari abakibona mu vyiyumviro. Igikuru nuko haba hari ikintu ciza twemera kidutuma tugirira ineza abandi. Rero mu banywanyi ba Axia Vibes TV harimwo abari muri Eklezia Katolika basanzwe bahimbaza uyu munsi wiyurizwa mu ijuru ry'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Nkabanda bipfurije umunsi mukuru mwiza. Rero ko bihuriranye no guhimbaza aba banywanyi 5,000 tugeze ko uno munsi, hari uwovuga ati namwebwe murashikuza vraiment, hariho bamika bashitse ku 100,000, hariho banaka bashitse ku 100,000. Nkuko twabivuze, no guhera kuri ako gato. Erega uno munsi Bikira Mariya niwe yavuze ati umukama yaributse umusavyi wiwe muto. Kuri uyu munsi mukuru rero yurizwa mu ijuru, twibuke yuko ijuru rironka ikibanza mu bafise umutima wemera ubuto bwayo, kuko umukuru numwe, umwiza numwe, ni Imana yo munyakigongwe. Rero mu guhimbaza uyu munsi mukuru kuri Axia nta bwishime bujamwo. Turavuga tuti mukama waradukuye kuri 0 udushikana ku banywanyi 5,000, waradukoreye ibitangaza, kandi n'ibindi bitangaza uzobidukorera. Rero ndabipfurije umunsi mukuru yurizwa mu ijoro rya Bikira Mariya, utwibutsa yuko Imana igirira neza abari n'umutima uciye bugufi, abari n'umutima uyubaha,
aba ari n'umutima utsinda ubwishime. Kuri Axia rero mu guhimbaza uyu munsi mukuru dusabe izo ngeso kugira ngo n'abagendera kuri Axia bazire ubwishime, bazire kuba abantu bonona ubuzima bw'abandi, erega n'iryo juru. Ego cyane murakoze gose mugabo nukuri aka kanyamuneza ndabona ko muri kano kanya ntivyo kwijana. Mwigane Bikira Mariya ugende ugize akaririmbo uduterera abakunzi ba Axia abakunzi ba Axia vraiment bega no baterera akaririmbo akahe. Bon, harimwo abumva Kirundi, abumva Kirundi, abumva Igiswahili. Hariya Igiswahili kace kaza. Twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu, wewe ni mfariji mwema, wewe ni mfariji mwema, wewe ni mfariji mwema, ewe Mungu wangu, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wangu, twasema asante, twasema asante. Kwenye kipa za Axia twasema asante, ewe Mungu wangu. Murakoze cyane Pati, nukuri nakanyamuneza kubana namwe muri kano kanya. None ndabashimiye cyane kuko mwampaye aka kanya. Ndashaka nshimire abakunzi ba Axia Vibes TV kukungene muriko murahitamwo Axia Vibes TV. Ico tubemereye nuko tuzoguma tubategurira ibiganiro bibaha akanyamuneza ko kubaho, ariko na cane mukagaha abandi. Wewe umaze rero kuba umwanya wa Axia Vibes TV ko ishure ry'ubuzima ni iteka. Nkunde twiyemeze gusozera umwaka tugeze ku banywanyi 1000 mwoba mukoze. 10,000. Ego 10,000, 20,000. Ego ibihumbi byinshi. Mugareka tugume ku twihame turi hameze. Twavuze ko ari ukwicisha bugufi, reka tube turahera ku 10,000. Ego duheze umwaka tugeze nko ku 10,000. Ego 10,000. Ego nari nsubiye inyuma. Akanyamuneza kenshi. Akanyamuneza k'ibihumbi 5 sinsubire ku gihumbi. Tutera intambwe ku 10,000 imbere ko duheza umwaka. Ego cyane. Umwe wese, twebwe turi Buraya, turi muri Amerika, mu bihugu by'Abarabu, kaze kuri Axia Vibes TV. Ari muri za Dubai, za Oman, za Arabie Saoudite. Ego cyane, kaze duteze imbere, dumutere iteka ryawe, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima by'ukuri, tube abanwanyi kugira ntibize biraducika. Gira iteka aho mubahwe. Bye bye. Bye bye.